Abanyagihugu muri komine Gisozi batekewe n'ubwoba ko bazobangamirwa n'inzara kubera urwo ruzuba rwibonekeza. Soko ryacu muri komine ritumenyesha ko na yamvura yo mu kwezi k'umunani yahora iramira imirima yo mu myonga bita igihungurabayi atayo bigeze babona. Gushika ubu akaba atamvura iratasura iwabo. Tubona yuko inzara igiye kutwica turutse ku ruzuba rwinshi twari dusanzwe tumenyereye, aho twari tumenyereye yuko imvura mu kwezi kw'icenda mu matariki ya zitatu zibiri yaba yatasuye ikaza gufasha imirima yo mu mwonga, aho ni nk'ibijumbu, ibiraya n'ibigori. Isoko ryacu muri komine Gisozi ritumenyesha ko ingaruka ari uko ibiciro vy'ifungurwa kw'isoko vyaciye biduga, aho bagatanga akarorero ku kibakure c'ibijumbu cahora kigurwa amafaranga 1000 ubu kigeze ku 5,000. Iki gihe vyahora biba vyeze, aho kare wasanga ikiro c'ibiraya biriko biguma 600 amajana 7, ariko ubuye ugiye kuraba ikiro c'ibiraya kigeze ku mafaranga 1,500. Urumva yuko ari ibintu biteye ubwoba. Casubira ku kibazo c'ibijumbu, aho kare wasanga ugenda ukagura ku kibakure ugasanga ikibakure cuzuye n'igihumbi, ariko ubuye mugura ku kiro ugasanga ivyuzuye ca kibakure ukugura mu 5,000. Ibiharage kubera navyo nyene biri mu bintu vyacikiriwe ntivyarose imvura uko vyari bikenewe. Ibiharage vyaraduze kare wasanga biri mu mafaranga 1,000 apepe 2,000 koi, ariko ubuye kiro kigurwa ku mafaranga 2,800 tuwaniro. Abanyagihugu muri komine Gisozi bakavuga ko batabona ingene bagiye kubigenza biturutse kuri urwo ruzuba.